ya mirongo ibiri kwezi kwa nzero mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ikiganiro ni yaga muririmbyi ni muri studio zisamizi y'ibyiza by'u Burundi RTBB, aho dusamira kuri mega 72 n'ibice bitandatu, tukaba turiko turakurikirana kandi ku rubuga rwa Facebook. Ikiganiro rero cyo ni yaga muririmbyi, aho turi kumwe n'umutumire hano muri studio, reka tumusabe yidondore. Ego murakoze cyane. Amazina yanje ni Irankunda Arno, nkaba sanzwe mba Isororezo. Ego Isororezo ni muri komine yahe, intara yahe? Ni muri komine Kanyosha, intara ya Bujumbura. Ego buruva Arno Irankunda ni umuririmbyi asanzwe aririmba guticewe, nibaza ko ntakubeshe. Abantu beshe. Ego usanzwe aririmba indirimbo zo gutazira Imana cyane cyane ndibaza. Ego cyane. Ego Arno be ufite imyaka ingahe? Jewe mfise imyaka 31. Watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba ku giti cy'uwanje mu mwaka w'ibihumbi 2014. Natangura kuririmba n'abandi. Ya, mbere nani sanzwe ndirimba muri Kohale. Mugabo natangiye kwinjira muri studio kuririmba indirimbo yiwanje ku giti cy'uwanje umwaka wa 2014. Ego uvuze ko aririmba muri Kohale. Kohale ni ishengero rya hari nyine Isororezo muri Eglise Adventiste. Isororezo ego Kohale nayo yari Korali Hosiana, benshi barayizi. Ego ako no nibaza gutabati akagere, nibaza ko biba gukeneye iyo bankeneye mu byukuri barandonka. Ego barandonka. Ego mbega kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo z'Imana? Mu bisanzwe urabona indirimbo z'Imana, nka jewe nakuriye mu ishengero ry'abantu basenga. Mama papa barasenga, nasanze basenga imyaka yose maze ndayimaze jewe dusenga Imana twebwe. Urumva rero kubera ko naje nsanga ari byo nisangamo abavyeyi banje ari byo barimo, nanje nibyo nahisemo kugira ngo ngire ikirenge muca abavyeyi bagezemo, kuko bambwira yuko ntegezwa nyene guhimbaza Imana, ko ari Imana nuko ibintu nyene byinshi bambwira kubyerekeye Imana, nanje mitamo guhimbaza iyo Mana nyene. Misha ko ari kwandikirana haba kuinga bwa none mushobora kwandika mukagira ico bita commentaire. Ego hajya ikintu cyose kigira intango cyo kikagira umuntu atuma agushitura kugira ico kintu kumbure ugihurumbire. Ni nkande muririmbyi yagutumye kumbure wishamo ibyo kurimba, nico twita mu gifaransa inspiration. Umuntu yatumye kumbure wumva ukunze ico kintu cyo kuririmba. Ego ni ibintu novuga ko navukanye kuririmba, kubera ko yaba mama yaba papa barabaririmbye muri Kohale inzamba y'iherezo nyene ni Kohale iraho nyene kuri Eglise Adventiste Isororezo. Mugabo umuntu yatumye no tangura kuririmba indirimbo ziwanje ku giti cy'wanje no muririmbyi yitwa Didier Karasira w'umunyarwanda, aririmba muri Kohale abakurikiye Yesu. Ico gihe uramuzi? Ico gihe turandikirana cyane. Yego cyane. Ico gihe hari indirimbo abakurikiye Yesu bari basohoye ivuga ngo akarengane. Iyo ndirimbo nashaka kwisubizamo nk'icuro 10. Ndiko ndayiraba nkayisubizamo, ni indirimbo yatera. Numva ndabikunze, hari muri 2011 hafi 2012 buryo. Iyo ndirimbo narayikunze cyane, ndakunda no muririmbyi buryo yayitera, ijyo giye uburyo numva rimeze umengo ratuje ukuntu. Naho natangura kumva nanje bitanguye ukuntu nari nsanzwe ndirimba muri Kohale nyene. Urumva ko nari nsanzwe hariho naka groupe nari nsanzwe ndimo. Mugabo kugira ngo ninjire muri studio ndirimba indirimbo ya mbere mu byukuri byatewe no muririmbyi, kandi nanamurondeye ndanabimubwira. Yego ndamubwira ati mu byukuri wewe hari ikintu cabaye kuno ya ubone gushika bure n'umugenzi wanje turavugana gutyo. Yego cyane. Mbe usanzwe ko numva mu ndirimbo harimo amajwi benshi, bazikwa bayimbaga amajwi yani, none usanzwe urimba guti cyawe urafise bagufasha canke amajwi ni ugaruka ukayahinyanyura wenyine? ntarubaka ugwanje narimba ndo umwe, ariko nubo birashika nkarimba ndo umwe, kuko urabona muri studio hari ukuntu nyene ushaka kurimba amajwi yiwawe yose uyazi uyashoboye baragufata ukayarimba yose. Yego cyane. Aha rero menshi nayiwanje. Mugabo ubu iyo ari igihe turirimbana n'umudamu wanje canke n'ubundi ari ndimo numva ko norimba ndo umwe nyene, nkarimba ndo umwe nyene y'amajwi yanje kwa kundi nyene. Yego
Arno harakarimbo kitwa ngo dufate ururimi. Dufate ururimi wakarivye wisunze iki? Urumva bishika kuki? Akaririmbo dufate ururimi kusanze iyo ugiye bakurikirana cyane indirimbo ziwanje kenshi ndavuga ku bintu mba mbona ariko mu kibano ya hari n'igihe biba bibaye ku muntu runaka nkamumenya mugabo singombwa nce mvuga ngo izina mu ndirimbo urumva ngo naka ariko indirimbo dufata ururimi mu by'ukuri nashatse kuvuga cyane cyane ku bantu usanga bariko bavuga urusaku babeshera abantu ibintu bitari ivyo bijya bintu birababaza umuntu akakwararaza ukutari akakuvuga ibyo wakoze kandi atabyutse uriko uragenda ubwisororezo uje mu Kamenge ukumva uhuye n'umuntu akubwiye ngo wewe ngo kunuku ngo naka yambwiye kunuku ngo haje isororezo ngo wamenye ngo inzu yanaka ngo wagize kunuku ngo warivye ngo wagize avuga none ibi bintu ngiye wabigana naka ego kumbe ni kinyoma yafonze naravuze nti kubira kumbura bateranye kuba yabonye nk'ubwo nyene muri kodane n'uyu muntu gucafuze kubera ko atagukunda kubera ko mudahuza canke ndakunda uburyo bayeho canke urumva canke bakwirukana nko ku kazi ari abantu bameze uko bonye rero navuze ngo ijambo ribi iyo risohotse ku muntu ngo riragwaza umutima rikonza umubiri azi ko uruvugo rushobora kukonza iyo bishize ku mutima cyane mugabo iyo utabishize ku mutima ubundi bwobwo ntaco biba bigutwara bisanzwe. Ikiganiro ni yaga muririmbye umutumire ni Arno Irankunda mikro ni Wilson kubibane karameshe ikiganiro kuri muhinga by'ivyo mara tukumena ntuzo n'Imana nata Arno reka ndakubaze mbe birakorera gutegura indirimbo. Jewe biranyorohera cyane gutegura indirimbo mu by'ukuri sinovuga ngo birangumira kuko jewe akantu kose kabaye mbonye numva no gakura mu indirimbo sinzi uko bimeze mu mubiri wanje cyane mu mutima n'impano ya akantu kose mbonye ndashaka kugakura mu ndirimbo ubwo nyene nkumva ko indirimbo ije na melody aho nyene icitse sinzi iyo bivuye ngabivuye ku Mana na melody ciza titegura icyo kibazo nagomba kukubaza mbe we mu gutegura indirimbo utangurira kuri melody no ku mudiho canke ku majambo no indirimbo je ntangurira kuri melody ku mudiho nkarondera umudiho kwanza hama nkarondera uwo mudiho nkajyamikamo nkarondera amajambo nkajyamikamo je kenshi sinkunze kwandika indirimbo ntabwo nkunze gufata urupapuro n'ikaramu ngo nandike indirimbo oya mu by'ukuri ibyo bintu birangora cyane jewe ndafise ahantu nkorera muri studio ndafise ahantu nkorera ndashaka kuba ndiko ndakora nk'indirimbo cyane ndaho nyene muhira uko nyene nkumva melody runaka iraje chamanza nkagira muri studio nkaja kuri piano nkumva ko iyo melody yomera neza igiye nyene byogenda nyene ncamvuza instrumentale kwanza iyo melody hama rero maze kuvuza instrumentale nije nicurarangira urampamagara agenda gufasha ko daze gucuranga karibu cyane bimaze kugenda uko rero nguvuga ngo ncamfata umwanya rero nkiha ikintu nza kuririmbako nkarondera ikintu nza kuririmbako yego teme ico kintu kimaze kuboneka nza kuririmbako ukuvuga ngo amajambo yacu ingenaza ntavyo menya mu bisanzwe canja kuri microphone nkakurikirana ya melody ugasanga amajambo ndiko ndatereramo uko nyene nongera ndikodinga yego mfata ndikodinga mu nyuma niho ngaruka rero nkumviriza ibyo ndirimbye nkabitosora nkakuramo dukosa ari amajambo numva neza neza nkakuramo nkongeramo ayandi nuko nkora indirimbo nta n'umuntu ufise avuga ati reka ndagufashe gukosora utuntu nko mu majambo cyo bati wari gushamo iri jambo canke iyi melody wari guhindura uko bash nta numwe kabisa nta numwe uretse umusore umwe igihe kimwe nigeze gusora akaririmbo nawe nyene yari yumvise nabi kuko urabona ubajije ikibazo mu ndirimbo biragoye ingene ushiraho point d'interrogation ushiraho kabaza biragoye we yumvise nabi mugabo cyari kibazo mbajije niwe ya telefone ico gihe arambwira ati Arno ubwo hano hantu ya majambo ntabwo wihenze niwe ndamubwira ati umunsi nihenze ahubwo umviriza neza nabajije shiraho point d'interrogation cibitora acara bitora niwe muntu wenyene maze kumva telefone ati hano hantu kunuko n'abandi mu by'ukuri ndabahaye baravuga ati indirimbo n'ukuri ipanze neza ibiki nyene kuko je ndapanga indirimbo mu ntango nkamenya ndayipanga nkayibandanya no mu ca kabiri igitero ca mbere ca kabiri rofre nyene urumva ngo mvuga kuri bya bintu nyene
namba ari ngereranyo mvuze ngereranya mfatiye kuri bya bintu nyene ndirimo nkayiheraheza rero n'impanuro mu nyuma rero ndayiheraheza n'impanuro yego cyane. Arno tubirije umudiho wawe indirimbo nyinshi urumva ko wisunga umudiho wa reggae. Niwo mudiho kuryohera cyane kabisa, umudiho wa reggae mu by'ukuri urandyohera cyane. Yego cyane. Bo tugarutse ku bintu by'akanovera rero, mbega habuze iki, mbega uhumviriza uri mushasha urababarira indirimbo za kera n'izubu kumengo izo zitakaza akanovera n'ingoga, ibyo bintu nawe uri wobubibona nkuko abandi babibona? Bo nanje ndabibona ariko ubu abantu benshi nuko baririmba ibintu mengo sinzi ubutumwa bufashe cyane. Mu bisanzwe iyo uririmbye indirimbo ifise hari ubutumwa buzokwama, abo ubutumwa ushobora gushikiriza nk'ibi bintu turirimba byo mu kibano, ibi ni ibintu bizokwama gushika Yesu agarutse. Ni ukuvuga ngo je niyo nzoba narapfuye, hari umuntu bizoshobora kuba ako karimba asanzwe agafise ukacusanga ariko arakivugiriza, ugasanga nyine rero sinovuga ngo hari ukuntu ngo n'ubuhinga, kuko kera nta buhinga bwa cane vraiment bwari buhari, ntabwo nk'ubwabubu akoresha mu gucuraranga mu kugira ariko ubu gucuraranga urazi ko byinshi ari ordinateur amamashini abikora, ariko kera indirimbo aritegurwa imara ko n'ukwezi. ariko hari abadakoresha aya ma ordinateur ngo baje gucurangira imiziki kunoze, barahari bavuza live ngahaye ntabijya nyene vya kera. Ico nakubwiye gusa n'uburyo baririmba ubutumwa ariko baratanga. Tugiye nko mu baririmba izi zindi ndirimbo aya masekira izi zisanzwe atari zo guhimbaza Imana, umuntu wa kera nka Cancu Hamisi ariko araririmba warumva ko ariko aravuga ubutumwa bukomeye cyane. N'ubu ziraca uyumvirije kabisa. Ego cyane. Mugabo abubu hari amajambo ushobora gutoramo mu by'ukuri usanga atari kararyohera amatwi, atari cafasha ugasanga ni ibintu nyene novuga byo gushira isoni, niko novuga. Ariko abakera bararimba atasoni bariko barashira, simvuze ko bose bashira isoni, hariho nabo baririmba bagashikiriza ubutumwa mu ndirimbo zabo ugasanga zimeze neza. Mugabo hariho n'abandi usanga indirimbo ugasanga n'abantu ntibayikurikirana kubera iki umengo bashize isoni mu byo baririmbye. Mumva kwitabubaka amajambo y'amacacu. Indirimbo za kera zarubaka amajambo, ubutumwa bashikiriza kabisa bwarubaka. Kandi uziko wabitubuza Arno ako kari burumva kuko ari umudiho wa reggae ucomoye umengo wakoporeye kwa Rakidubi. Abantu benshi ntabwo bari bamenyera indirimbo z'Imana zisohoka mu mudiho wa reggae nguyo. Mbo yirega urumva ko ntabwo ari reggae nyene ya hatari, novuga tuvuge ngo nkaziya za Rakidubi. Oya zijya zirafise ukuntu zivuzwa nyene ukumva ko nyene Arno harakaririmbo umengo matwansumira katarakoza ikirenge hasi nkobe nkorerakoza amaguru hasi, akaririmbo Maria. Ako karirimbo Maria siniko Ego karimbo Maria na karimbo gashasha kakozwe uyu munsi nyene. Ego hamwe kuvugira hano ho bahabaye ahambere kavugiye niteka rero wateye radio nisanze kiza Burundi. Reka banzu tubwire ako karimbo kagizwe n'ibiki byumviro nyamukuru birimwo n'intumbero yatumye kumbore uvyumvira mu Ego akarimbo ka Maria na karirimbo kiyumviri uno musi nyene bivanye n'ikiganiro nari kungirana n'umuntu ambwira nusanzwe uyumvira igacushira mu ngiro umuziki ucurana n'amajambo hari mu gatondo nka 3:00 ariko ambwira ingene abantu bashaka kuvuga umuntu ngo yakoze ibi yani abantu nyene bibanda ku mateka y'umuntu ibyabaye ariko ntibamenye yuko umuntu ashaka gutera intambwe agahebe bya kera Maria kadushiremo umuntu agahebe bya kera ugasanga arateye intambwe mugabo abantu umabona ngo uriya yakoze ibi ariko waramaze kwegerana n'Imana kera muri kumwe n'Imana uri kurayikora mu mpumuno mukurira kwemera mugabo abantu ati ujya
kandi batashobora kubona imbere nk'umuntu na Mariya rero ntibamenye aho yihaniye neza cyane na Mariya nuko byari bimeze igihe ubona ko Yesu yamubariye mu nyuma akagaruka kumushimira ariko kwa Simoni urabona n'ubundi bari batanga uvuga ati none na Mariya mu by'ukuri Mariya ni biki na Yesu urumva na Yesu nawe nyene ugomba umwubahuke kumbe ntibamenya ko Mariya muriwe azanye umutima w'ishimwe yamenaguritse Yesu niho yabona rero ibyo bariko bijya mu mutima amubwira ati Mariya haguruka wigende ibyo warabihariwe kera genda gusa bo bagumye babona ko ngo ni Mariya umwe wa kera mukaba yaje ari mushasha umuntu rero nashatse kuvuga ati umuntu ashaka gutera intambwe akegera Imana nyone barakavugije umuntu yego natale katubusabe agatutangurire twibutsa ko ari kiganiro yaga muri rimwe mutumire ni Arno Irankunda usineza ko tarakorija nabari bakumenza hari ibigambo muri Bibiliya byanyumije byazanye umugore umwe kuri Yesu biti Yesu y'umugore n'umunyabyaha turasabye umucira urubanza ariko ibyo bigambo byose byari bizi byose ko byajyamana n'uwo mugore ariko kubwo kwiyeza kugira berana yifuza ko uwo mugore yopfa biti Yesu uyu mugore afatiwe iyo yiyo ari gusambana uko amategeko avuga umuntu nguyu akwiye gupfa Yesu arunama hasi ati yewe mwabigabo mwe uzi neza ko atarakora icaha n'abari wabanza kumutera ibuye yagiye umumwe kuko byari bizi neza yuko byose ari ibinyabyaha maze Yesu agira wamugora ati genda ntukongere gukora icyaha iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ntaba yararokotse kuko abamwagiriza bari benshi cyane kandi bifuza yuko tubaho ariko Imana ko itaraba nk'abantu Mariya yararokotse Mana ushimwe ko itaraba nk'abantu ubundi mbona n'umwabagiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha na mukoro rotsinda marimo Imana iturabye itubona mu cyaha na mpamvu yo gucira n'imanza iyaba Yesu yitegereza nk'abantu Mariya ntaba yararokotse kuko abamwagiriza bari benshi cyane kandi bifuza yuko tubaho ariko Imana ko itaraba nk'abantu Mariya yararokotse Mana ushimwe ko itaraba nk'abantu ubundi mbona n'umwabagiriho ujya ku isi twese turabanyabyaha na mukoro rotsinda marimo Imana iturabye itubona mu cyaha na mpamvu yo gucira n'imanza akaririmbo Mariya nkuko mwabyumvise na karimbo gashasha kari karyoshye cyane Arno wabonye ko nanata mu ngabo bw'ibyuma yagumye agatamba oya nibyo sivyo mbeshere Arno imbere ko dusezerana wabuze kusaga studio gatoya yego ni home studio ni home studio yego umwanya wo kuza kubatembera yego cyane home studio ariko byose ndabikora nkuyemo amavideo gusa mugabo audio ndayikora zikarangira nakashobora kuba bisohora kabisa none imigambi yawe ni yahe nimba atari banga mu bijanye n'umuziki nyine kuririmbira gutazira Imana je ndifuza kugera kure kabisa mu bijanye no kuririmba nkakora ama concert akomeye cyane ku rugero rwo hejuru ku buryo nifuza ko hazagera n'igihe kimwe nkazoba nanje ndi nko muri stade runaka impuzu za stade kugira abandi baririmbye usanga bariko barabigira baririmbye bamaze gutera imbere bamaze kurengana basanga nyine umuntu yujuje stade abantu baje kabisa benshi yego cyane n'uburyo ibicurangisho mugabo ikintu kidashoboka burya byose abandi bazogufasha yego cyane urakoze cyane n'uburyo bw'amafaranga usanga ari ibintu bigoye mugabo concert zo mu by'ukuri ndifuza kuzozikora naho zoba zisanzwe zibayabaye tari muri stade ahantu runaka ndifuza kuzobikora ndamaze gukora zishika kuri zitatu none Arno wewe ukonze ibintu by'indirimbo bitwara uburyo
bikorohera gute bifata mu gute bo gusohora indirimbo niwe wigwana ko nyene cyangwa urafise abantu mu by'ukuri jewe ndibako haba kuri video haba kuri audio urumva Imana yarampezagiye ndafise aho nshobora kubikorera ariko ikintu cya video cyo kirangora cyane kuko usanga bariko bansaba amafaranga kandi atari make mugabo kubera ko ni ibintu nkunda biri muri jewe kandi ni ibintu nifuza ko indirimbo zanje zogera kure buno butumwa ntanga bukagera kure ku bandi bantu nkaririmba bariko baranambona ko hari abantu benshi babyifuza ati none kudakora ama video ubu naratanguye gukora ama video naho atari menshi cyane mugabo naratanguye nk'ubu na Dimanche nzoba ndi muri tournage turiko turakora iyi ndirimbo tuzoyikora n'indi ndirimbo yasohotse yitwa ngo Inkone n'izindi ndirimbo zishika kuri zibiri nzokora indirimbo 4 Dimanche nzoziturna ariko ndaturna hama mu nyuma ndose amafaranga ahabwa Imana yarampezagije umu producteur arambwira ati rondera ibikoresho ndagukora indirimbo hama tuyibiki iri ngaho hama uronse uburyo ucuza ugombora imuyime nta kibazo je ndahari cyo ndayigukorera Imana imuhezagire Raoul yitwa Raoul B Imana imuhezagire vraiment n'umurundi turabana hajye nyine avuga isororezo n'imvukira yacu yego no kuri Imana imuhezagire uwo musore aramfasha cyane arashaka kumbwira ati rondera kamera je ibijanye na gembo ndaguterera rero nutundanterera mugabo indirimbo nta kibazo umunsi uzoboronka amafaranga uzozigombora niho nagiriye rero Imana novuga aransa amafaranga ariko ndayaronse niho ndamubwira ati kora indirimbo yitwa uko niyo nkeneye ko dusohora Arno ito umusozo w'ikiganiro abo gukenera bo indirimbo zawe bashobora kukuronka gute bo ndakoresha Facebook ndakoresha YouTube urashobora kwandika YouTube urandika Arno Irankunda niko niyitwa hama Facebook naho nitwa Harmony Junior Sabri Harmony Junior Sabri nizo mboga zibiri nizo nkoresha mu bisanzwe ego hama na nimero ya telefone rero kuko jewe mu bisanzwe ego ndazishira kuri YouTube ariko ntabwo ndi muri business ntabwo ari business rero umuntu ambwiye ati jewe nta mega mfise n'igikiro ndirimbo nca ndamuhereza nimero yanje ni 60 633 213 niyo koresha yego majana 633 majana 213 kuguhamagara no kuri WhatsApp ego cyane niyo nyene ego ngira mwavyumvise rero bakunze namwe banywanyi bisamiriza ivyiza byo Burundi musanzwe mukunda ikiganiro yaga muririmbyi mwumvise ko twari kumwe na Arno Irankunda ari umutumire wacu ikiganiro kaba caremeshe na Wilson kubw'Imana kubiga by'Imana Nathan mwumvise ko abakene nk'indirimbo ziwe mushobora kuja kuri page ya Facebook hamwe no kuri YouTube canke mugamuhamagara ku nimero 32 633 213 ndasubiramwo 32 633 213 haba guhamagara bisanzwe canke haba kuri WhatsApp. Arno akaja mu kanyuma kumbure ko gushima sinobora kubashimira mwebwe twaraganiriye kenshi bino bintu turabitegura mugabo bikagenda byanga kubera umwanya ariko dushimira Imana ko yabikunze twongera dushimire nino radio mu by'ukuri ndakunda kuyikurikirana kandi iyo mfise umwanya ndakunda kuyikurikirana mu by'ukuri kandi ni nta musi novuga ngo rirenga hadaciye indirimbo yanje kuri no radio no kuri namwe mwarahezagiwe muramfasha gukora igikorwa c'Imana namwe Imana bahezagiye nkashimira n'abantu bose badukurikiranye hari abagiye banyandikira hano kuri WhatsApp yanje ko bari kubadukurikirana baturamukirize yego cyane Imana bahezagire bajuma abe twaho Mary ba Justine hari Imana bahezagire n'abandi benshi nabo bitakunze ko badukurikirana ariko bari hanze mugabo murazi ko ego Imana bahezagire rero bose abadukurikiranye namwe bahezagire kandi reka rero tongere tubashimire tubibutsa ko ca kiganiro yaga muririmbye ikiganiro mariko murakurikirana hano muri musamirizi ni mbonesha kuri visa byo Burundi kuri Megasa 92 n'ibice bitandatu kano ku muhinga ngurukabumenyi kuri Facebook tubibutsa ko umutumire ari Arno Irankunda sanzwe indirimbo z'Imana murazi ko iki kiganiro dutumira abaririmbyi baririmba byose mugo uyu munsi twashimye gutumira muririmbyi aririmba indirimbo z'Imana zo gutazira Imana ubwo bw'ivyuma yari Nathan Uzonimana kuri mikro yari Wilson kubw'Imana naho butaha